ndabaramagije none ndabikaze mwese muri kumara kuri nabiganiro vya UBM Eric Nyandwi nije ndi kuri mikro. Hanyuma uyu munsi tukaba bafite inkuru ibabaje cyane, ibabaje y'umwana yaramaze kumenyekana mu gihugu cy'u Burundi ndetse no hanze y'u Burundi. Uyu mwana bamwita Kachamen, mwese muramuzi, ni umwe mu bantu yaramaze kubaka izina mu kwigarurira imitima ya benshi, haba mu gwaruka, mu bantu bakuru cyangwa se mu bantu batandukanye, kuko biravye yakora amakomedi, yakora ibintu bitandukanye. Umunsi rero inkuru idushikiriye nuko yitavye Imana, aho urupfu rwiwe abantu benshi bakomeje kugwiyumviraho ndetse hari na bamwe batavyemera kuko bibaza ukuntu yapfuye. Bamwe bakibaza ati yishwe niki, abandi niki cyamuhitanye. Akaba ari cyo gituma mpesemwo kugira ngo ndabamenyeshe uko bimeze. Rero inkuru twatuhoye neza ndetse twamenyeshejwe n'abasanzwe bamwegereye, bari bamwegereye umwana, ni ukuvuga yuko Kachamen yoba yishwe ngo n'ingwara ya malaria, akaba yaraguye malaria. Ariko rero ikintu abantu bibaza ni gute umwana yokicwa na malaria kandi ko bivuga yuko yari umwana akomeye mu gihugu cy'u Burundi. Ni kuvuga habuze uburyo bwo kumuvuza canke vyagenze gute? Aha hamwe mbere babaza ibibazo, hari witwa Jackson yababaje ati ngo ibintu birabaje kubona umuntu yitirwa ngo arakina n'abafise amahera ariko ugasanga yishwe na malaria. Ni kuvuga yuko ngo abo bantu bo baramukinishije ariko ntagire icyo bamufasha. Hano niko ndasoma ivyumviro by'abantu batandukanye. Ubundi kandi yagize ati malaria ni ingwara yica abantu batagira ikibitaho. Rero ngo yerekana yuko imitima y'abamukinishije ataco bamumariye kuko ngo bananiwe kumufasha mu gihe kandi yari agwaye. Kumbure ngo bari kugira kumwitaho kandi bakagira ico bamufashije, ariko umwana kugeza hicwa na malaria. Ni kuvuga yuko vyerekana ko abo bakinana canke abagerageza gukunda uwo wavyiwe ataco bamufashije. Ino ni inkuru ibabaje cyane. Ni kuvuga yuko inkuru dushukiriye babaje cyane, nanje byambabaje kuko namukunda namukurikirana. Ariko kandi ibi vyari bikwiye kuba icigwa ku bantu ku Barundi, aho umwana ntibari bakirindiye umuntu kugira ngo bamuteze imbere banze gupfa kugira ngo bashobore kumuha support. Ni byiza ko umuntu kumuvuga neza yarakihari, ukamenyekanisha uko avyiwe, ukabitangaza. Nk'ubu nabonye abantu benshi bariko baraposting ifoto y'uwo mwana bamuvuga ko yakora neza, yagirana, ariko biravye usanga n'ama video yarakina atanu ko barabayapostinga, bayirabira gusa ariko ntagire bayasharing kugira n'abandi bayabone. So ni kuvuga ni vyiza rero iyo umuntu akiri hano kwisi kumugira appreciate, like kumwishimira kihari, nturindire ko apfa ngo ubone kumupostinga, ubone yapfuye ngo ubone kuvuga ko ari umwana mwiza, ko ari ibintu vyishera amaze. Sibirishirwa abantu batandukanye. Ni vyiza ko umuntu kumuvuga neza kihari, ntiworindira yuko yobanza gupfa kugira ngo ubone kumuvuga neza. None nkuru rero kugira ngo abantu benshi umana kutubaza nimba ari y'ukuri cyangwa atari yo, ni inkuru y'ukuri. Uno mwana yapfuye yishwe na malaria kuko bimaze kwemezwa n'umuryango wiwe, ariko turacatohoza twumve ko hari n'ibindi bintu bijanye n'ukuntu bimeze urupfu rwiwe, nimba hari bizokenerwa abantu bafashe kugira ngo bafashe umuryango. Urabona iyo ubuze ubukeneye ubufasha butandukanye nko kumuhambisha, kumupfuba, kugira ngo ibintu bizegende mu buryo. Reka tumwipfurize twese iherezo ryiza. Imana niyo yamukunze kuturusha, ariko twihanganije umuryango wabuze, tukaba twizera ko Imana iri kumwe n'uno mwana. Murakoze cyane mwese mwari kumuranyumveza. Ndi Eric Nyandwi, nkaba ndi umurongozi wa UBM News. Murakoze.